magenekerezo ya 16 na 17 Myandagaro uno mwaka umukuru w'inama henguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaragiranye inama n'abatowe mu nzego z'intango n'abarongoye ubuzi butandukanye bo mu makomine ya Gitanga, Bukemba na Giharo yo mu ntara ya Rutana kugira ngo baganire ibijanye n'iterambere no kubungabunga amahoro n'umutekano. Mu ijambo yashikirije abari bitavye izo nama yabahimirije kubumbatira amahoro n'umutekano w'igihugu bahereye mu miryango yabo. Nagira ngaruke kuri kino kintu cy'amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ni igikorwa ca misi yose, si igikorwa twovuga ngo turakoze hanyuma ngo turahejeje. Ni igikorwa ca misi yose. Ngashima ko mu byo nyakwa Musitanteri yavuze ya makomite ahuriyemwo bose ya Nyabune bari ku kivi kandi bakora kugira ngo nanone babandanye bateramira amahoro n'umutekano. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi tugenderako. Nagira ndamenyeshe bubaho mwese muri hano yuko ibwirizwa shingiro twatoye 2018 risaba umurundi wese atanu mwavuyemwo guteramira amahoro n'umutekano. Buri murundi wese ahari hose mu muhana kwibarabara aho yoba ateramiye ibwirizwa shingiro rimutegeka guteramira amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano si kibazo c'abambaye uyu mwambaro gusa abari muri zino nzego z'umutekano cyangwa kwivuna abansi, ariko ikibazo c'amahoro n'umutekano ni c'umurundi wese kiramuraba. Nta numwe rero akwiye kwigira sindabibazwa ku kibazo c'amahoro n'umutekano. Bubaho mwese muri ngaha ndabasabe yuko ikintu c'amahoro n'umutekano tutogifata minenegwe, na cyane ko tuzi twebwe abarundi ico bita gutakaza amahoro ko twarabibonye. Hari indi myaka twabayemwo vy'ukuri yatubereye mibi cyane. Rero ko Imana yatugiriye neza amahoro n'umutekano bikagaruka, turakwiye guteramira ayo mahoro n'umutekano. Nitwemere ko ari ikintu na kimwe coza gihungabanya amahoro n'umutekano uko coba kimeze kose. Mu zindi mpanuro yatanze harimo kubasaba kwirinda guharika, kumenya amategeko abagenga no kuyubahiriza, kurwanya inda z'indaro kubigeme bari mu mashure, utuzi urudandazwa rwa magendo no kubungabunga amasoko y'amazi. Umukuru w'inama henguzamateka yabibukije ko hagiye gushingwa intahe yo kumugina, aca bahanura kuzotora abantu b'imvuga kuri bazoja muri urwo rwego. Hari abacamanza bagize umwuga ibyo kurya igiturire. Urubanza rwaraciwe akaguma urumva rwaheze mugabo agasubira kandi abo bacamanza tubanyiranya dusemera mbere dushimira nyir'icyubahiro ko yari yatanze ikimenyetso mu kwirukana bajya abacamanza 40 bagirizwa ibiturire. Nabo bandi mubona babandanye bagira mubandanye mubashengeza, muze muri batubwira tubabwira umukuru w'igihugu nabo nyene babigira amadose yabo babirukane mu gisata cy'ubutungane, batubwiremo bareke kwirirwa baratukisha urwego rw'ubutungane. Abo bose bagirizwa mubona baza barabaraka ibiturire bagirane, muze murabatuma kagatoki tubashikirize nyene icyubahiro babigira amadosiye nabo nyene babirukane no kubafunga bafungi kugira ngo nanone abene igihugu batekanye. Kugihugu kitari mu butungane rigishobora gutera imbere. Ubutungane ni wo mushinge wo guteza imbere igihugu. Ariko nagira mbwira by'ukuri abacamanza imisi yabo irikira harugwa abo bagira ibiturire, intango yatanguye. Nico gituma dusaba bene igihugu babane badomako urutoki abo bacamanza bose hama sentara y'intango usanga baragize umwuga kurenganya abantu bagira ibiturire basuramwe imanza zaciwe. Abo mu by'ukuri tubadomeko urutoke ataho turenganije, ataho twambitse ibara, dufise ibyemeza
kugira abo bantu bave muri icyo gisata cy'ubutungane, bareke konona igisata cy'ubutungane, kuko haracariho by'ukuri abacamanza baca imanza nziza, bavuga ukuri, baragishinga no kubona abenegihugu botunganirizwa atawe barenganije. Abo bacamanza baracahari. Tugashimira leta yuko muri icyo gisata nyene muri uno mwaka izoshiraho icyo bise intahe yo kumugina, imanza gicibwe hariya ku mutumba. Tuzoshiraho urwego rw'ubutungane rw'intahe yo kumugina, ruzoba rugizwe n'abantu 15. Buri mutumba tuzotora abantu 15 bazoja muri urwo rwego rw'intahe yo kumugina kugira ngo bacire imanza abenegihugu. Imanza nyinshi dufise ni iz'amatongo, rero burya urubanza rw'itongo rucirwa nyene kw'itongo, ivyabona biba biri kw'itongo. Tubasabe ndongozi muri hano, benegihugu muri hano, muze mutore imvuga kuri muri abo bantu 15. Abakenyezi tubatera akamo, muze mwitoze muri urwo rwego, muze mwitoze kugira ngo mufashe gutunganiriza abenegihugu. Bazoza kubigisha abo muri sentare y'intango, kuko ruzoba ari urwego rw'ubutungane ruzoba rukukira. Mu bisanzwe sentare ya mbere yari sentare y'intango, ariko ubu isentare ya mbere izoba ariyo ntahe yo kumugina, kuko ntuzoshobora kunguruza urubanza rwawe udafise ikopi y'urubanza rwaciriwe mu ntahe yo kumugina. Nico gituma tubanaye duhimiriza kubaka zirya ngoro abajejwe intwaro ku mutumba bakoreramwo, kugira ngo niyo sentare iyo ntahe yo kumugina izora icira imanza muri iyo nyubako, muri rya ngoro yo ku mutumba, n'amadosiye y'urubanza bakaca bayabikaho nyene, kugira ngo uje gusaba idosiye yiwe agomba kunguruza urubanza ayitore hanyuma ayitware muri sentare y'intango. Rero tubahamagariye by'ukuri kuzitabira icyo gikorwa. Ubushikiranganji bw'ubutungane nibwagitunganya, bakaza bazotwigisha, badusobanurira amategeko twatoye ari mu Kirundi, kugira ngo abarundi bose bashobore kuyisomera, hanyuma muze mutore intungane, muze mutore abatarinze kubaha icupa, kuko niyo abanza kugusororera umenye yuko agiye kugucira urubanza azobanza kwishura. Mu vyiyumviro vyashikirijwe n'abari bitavye izo nama harimo gusaba kubakirwa amabarabara no kuroswa umuyaga nkuba. Ibindi bashikirije ni imanza zishingiye ku matati y'amatongo. Nyeniteka Sinzohagera yaratanze inyishu n'umuco ku bibazo vyashikirijwe n'abatowe mu nzego z'intango mu makomine ya Gitanga, Bukemba na Giharo.